mushasha muri Vision imyimenyerezo kigenda neza sinabi kuko icambere na mbere vyo vyanyoroheye kwanza guhuza n'abandi kwanza ururimi turarusangiye tuvuga ururimi rumwe bica binyorohera kwiadapta mu bandi byoshe cyane. Imyimenyerezo ndiko ndakora iyo myimenyerezo hamwe usanga bihinduka ku kantu gato gato umuntu aragerageza kwiadapta muri rusange imyimenyerezo ikigenda neza. Vision nasanze yoshobora muri rusange kuba inzira yaho nshaka gushika, niyo mpamvu twaricaye turaganira n'abarongoye Vision numva harashobora kuba impamvu yo gushika iyo nifuza gushika, niyo mpamvu nahisemo kuja muri Vision. Coach Akeza Sport yabagendeye mu myimenyerezo n'imyimenyerezo yo gutangura kwitegurira ihiganwa rizokurikira. Imyimenyerezo ikigenda gute? Novuga ko imyimenyerezo iri kugenda neza, uravye tugeze mu ndwi ya kabiri turiko turimenyereza. Indwi ya mbere yari nko kuraba abakinyi bavuye mu karuhuko ukuntu bameze. Indwi ya kabiri twavuga ko twatanguye kuduza gato, kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ya kabiri twavuga ko imyimenyerezo iri kugenda neza kandi bose barayitabira. Ni imyimenyerezo kandi habonekamwo abakinyi bashasha bakomeye. Uravye Vision mu mwaka uheze yajeje ari mu kibanza ca kane kandi yari Vision nshasha mu higanwa. Uyu mwaka musa nkaho turavye recruitment mwagize mwongerejemo inguvu. Ni irihe tandukaniro riri hagati ya Vision mu mwaka uheze na Vision y'uyu mwaka? Ikintu bavuga ati Vision mwaka uheze ni Vision icambere yari umwaka wa mbere bagiye hamwe, yari umwaka wa mbere banye n'umugwi bawuguze. Novuga ko ata kintu kinini ya cane twavuga ko mu bakinyi bagiye baragura hari aho bari basanzwe muri iyo mugwi baguze, ariko uravye uyu mwaka bongeyemwo amaraso mashasha kandi turavye abakinyi twazanye n'abakinyi bameze neza. Nibaza ko irihiganwa nkuko imigwi yose igiye gutangura ihiganwa ibiri kurahiganwa kugira ije mu bibanza vyiza. Novuga ko tuzogira ibishoboka byose turavye abakinyi dufise kugira ngo dushobore kwitwara neza muri irihiganwa ry'umwaka. Kwitwara neza kuri Vision uravye mutanguye hakiri kare, ubwo ntitwovuga ati kwitwara neza no gutwara igikombe? Ikintu ca mbere novuga kwitwara neza n'urukino ku rukino, kuko uko ugenda uratsinda niko uba uriko uraja mu ntumbero yo gutwara igikombe. Rero kuvuga ngo twogenda ngaha tuvuge ngo gutwara igikombe sinokoresha iryo jambo, ariko umuntu wese agiye gutangura ahiganwa ashaka kuba uwa mbere. Rero novuga ko uko tuzogenda turitwara mu nkino ku rukino nivyo bizotwereka inzira turiko turajamwo. Mbega Vision twayisanze kuri centre technique ntizobandanya igirira imyimenyerezo? Novuga ko muri programme ya centre technique turimwo, ariko novuga ko uno munsi ari umwimenyerezo wa nyuma, novuga ko ari nk'uwa nyuma muri uku kwezi, kuko tugiye kubandaniriza imyimenyerezo ku kibuga ca Aigle Noir Makamba, kubera murazi ko atariho bagiye kwimenyereza hanze. Novuga ko hariya tuzoronka umwanya mwiza cane kuko hari abakinyi nta kindi kizobasamaza, bazoba bari hamwe, bazokora imyimenyerezo umenya ukuntu baraye, umenya ukuntu bafunguye. Novuga ko bizoduha ikintu ciza kugira ngo dushobore kwimenyereza neza. Kwimenyereza Makamba rero birimo akarusho kanini gose. Harya imisi yose iyo hageze imyimenyerezo yo kwitegurira inuze championnat, ni vyiza ko umugwi uva aho wahora ukaja ahandi kure, ku buryo ata kintu gisamaza abakinyi, ku buryo bakontorora ukuntu bafungura, ukuntu bimenyereza, ukuntu baryamye. Ni ikintu ciza cane ushobora kukironka. Nico gituma novuga notanga nk'akarorero muravye imyiteguro nka Aigle Noir yakoze mu mwaka uheze. Ntugire ngo ni ibintu vyizana, uko witeguye neza umenye ko ariko uzoja guhiganwa neza. Tubashimiye. Murakoze.